Mombasa noneho ndavyemera nagomba kubimaramwo amezi 3 tubikora mbaza wa mudamu ko ntazifise ubushobozi bwo kugura ayo mata n'ayo magi arambwira ko nta kibazo amata azoyagura n'amagi akayagura akanantembereza kugira ngo tuze tumena ya magi mu mahure y'ibarabara canke mu masanganzira aho ibarabara rihurira n'ibindi ku mipaka ahantu hari ivyambu vy'amazi ku mufunzo ibyo byose narabinyemera ko azobimfashamo n'imodoka yiwe nandangije ndavyemera turabikora dutangira kubikorana nawe noga amata mu gitondo saa 6 no ku mugoroba tubibamwo dukora ivyo twarabikoze gushika ahantu hose twafata intara imwe tukayigendura yose igahera tumena ya magi nkamena nk'amaga 3 mu mahwa n'inzira nkavuga ngo nziritse umwaku kugira ngo abahaca bawutore umwaku wo mfashe ubafate n'abandi ko ndiyoza nkavuga ngo noze umwaku umve ko ndo nk'umugisha nawe n'abavyeyi ibyo bintu narabibayemwo igihe kingana n'amezi 3 ayo mezi 3 tumaze kuyamara niyo ku mugoroba waho uwo mudamu yambwira ko ari buza abantu bampa umugisha abo bantu arambwira ko baza ku mugoroba isaha 9 ndategereza igihe bazira maze gutegereza nibaza ko baca muri gate bakinjira cyangwa kuri portail siho bigeze baca haiza kanya telefona arambwira ngo abantu bashitse cyo ndagenda nsanga abantu bicaye muri saro ariko ntigeze mbona aho baciye ariko muri iyo nzu yiwe yarafisemo icyumba bacamwo abo bantu baraciye mu muryango ndahageze barambwira ngo baje kumpa umugisha bambwira ko baje kumpa ba minota ya 5 amafaranga y'u Rwanda nagomba kurya ntahere ayo mafaranga ndayatanze yacagaruka mu mufuko naheza kuyatanga agacongera akagaruka ariko sinaguramo ikintu c'igice nayatanga yose ayo mafaranga namara kuyatanga agacongera akagaruka mu mufuko kandi uwo ndayahaye ayashize mu yandi akagenda ahora n'ibihombo bitandukanye akagenda ibintu vyiwe byose byakagombye gukora neza bigatangira gusubira inyuma noneho ivyo maze kubibamwo byatwaye indwi imwe hanyuma niho bagaruka n'ubundi bambwira ko baje noneho ko mu mugisha bakampa imodoka iyo modoka bambwira ko izozirakora ari retour Kigali Bujumbura mu minota 6 gusa cewe ndavuga nta kibazo mudamu amaze kubimbwira ndarindira ya modoka igihizira yuko izo bakayiparika aho ibi biparitse ntiyigeze boneka iyo modoka narategereje ndabura hanyuma ashize umwanya muto yarampamagara n'ubundi bashitse ndeba ahantu ya modoka yo biri sinabashije kuyironka nayirose niho na ninjira mu nzu nabwira none se ko mbwiye ko baje nkaba nabona imodoka nafezeranijwe niho uyu mudamu yambwira yuko imodoka bayifise bari buyimpereze hari igihe cegereza isaha 12 zo ku mugoroba none bamaze kwicara muri salon ndabaramutsa barambwira ngo mwana wacu twagushimye tuzoguha umugisha turabavyeyi bawe turagukunda turugomba kugirira neza utunge ugire neza ugira modoka meza ukora urudandaza rwawe ibintu byose ibyo ukunda byose uzobironka nanjye sinigeze ngira ikibazo kuko numva ko umugisha ari nkeneye kandi navuye mu Burundi ngiye gushaka umugisha ngiye gushaka ubutunzi nyumva nshaka amafaranga nshaka imodoka nashaka inzu nziza ibintu bitandukanye bijanye n'ibyo umuntu aba akeneye mu buzima bwa buri munsi hanyuma bamaze kutwicara turicara bampakabuye kameze nk'akadenesi abana bakunda kuba bakinisha ndagana gafyonda nkumva karafyondeka ariko nashaka gatubura ntigakunde barambwira ati rero iyo modoka tuguhaye izopakira ibintu byose uzokenera tuzobitora tubiguhe kubwo ibyo uzoshaka byose uzobipakira kuri imodoka ubijana aho tugutumye bambwira ati kugutuma rero Bujumbura uje ku kiraro cya Rusizi urahasanga abantu bari ibintu bari bituzane ndabwira ntoya imodoka zije Bujumbura zarangiye imodoka ya nyuma igenda 6h30 mu gitondo nta yindi modoka rero ihari ikora Bujumbura kandi iyo hageze amasaha baca bugara ku mpamvu z'umutekano muke barambwira toya wowe nta muntu agufata kuko nta uri bukubone nta aho uca hose uragenda wongera ugaruka amahoro ndangije bamaka kantu nemera ko hari ikintu ndi buvuge ari umwanya nza gufata wo kuza kuvuga barambwira ko ndi buvuga amajambo ya modoka ikagenda bambwira ko ndi buvuga amajambo 3 gafyonda 3 kavuga ni modoka yanje haguruka tugende ivyo maze kubivuga naciye nsanga ndi ku kiraro ca Rusizi uja mu Gatumba niravye mbona ni jewe ahantu hose ndebye isaha mbona ni 3 minutes ziheze nkiraba ahantu hose nibaza ko atari jewe ariko nsanga ni jewe impuzu nambaye ni za zindi by'ukuri sanga nagiye uko narinda hari
haheze akanya gato mbona abantu babiri baduga bava ku kiraro bava muri Tanganyika baduga muri Rusizi baje ku kiraro bafise agaseke mu ntoke bangeze ko barambwira ngo niwe Kigali bohereje ndabwira ati ni jewe bama kagaseke bambwira ngo gatwara aho uvuye kagaseke naragafashe ndafyonda gatatu byabuye mvuga y'amajambo hasigaye tuca turagenda ngeze i Kigali bambwira ati ntubona ariko bishoboye ati mu minota 3 yonyene urabona ko 6 arere turi bikunze niyo twagutumye bizanye n'ibindi byose niko uzozura bizana bafundura kagaseke baca bampamwo amatara ararimwo amatara ndwi yagomba gukora mu kwataka abantu harimo itara rigomba gukora mu gutera abapastori mu rusengero harimo itara rigomba gukora mu kuvangira abasenzi abaririmbyi abinginzi b'uburyo butandukanye abavuga butumwa harimo itara rigomba gukorora inda z'abadamu harimo itara zigomba ryo kwahukanisha harimo itara byagombaga gutuma abantu bari hamwe bahuje inama badahuza ndarikoresheje mu buryo nciye ahantu harimurika abantu ko barakora ikiganiro canke inama bakavangirwa hari itara ryagomba gutera guverinoma mu bintu bijanye n'ubwumvikane mu gihe hari inama muri parlement kugira ngo ivyo ko barakora ntibabigereko cyane byarabaye cyane twarabikoze mu buryo butandukanye kandi ahantu hatandukanye bigenda biba cyane muri Afrika yacu cyane mu Burundi n'u Rwanda no mu gihugu ca Kenya. Hanyuma yaho narifise itara lituma nshobora kurimurika ngaca mu gihome nkinjira mu nzu canke mu rusengero naciye mu muryango naragomba kwinjira ahantu hose ntabanje kudodora canke ngo abantu bambone. Itara rya nyuma rya 7 ni itara nakoresha mu buryo bwo nabandi ko ndakomanda abadayimoni nari mfise kuko nari nsaba abadayimoni 100 nategeka ndaza kubigera ko kugira ngo ariko badukurikirana bavyumvirize nabo bamenye icyo bagomba kwirinda bamenye ko Satani akora kandi atera amanywa na nijoro abantu kandi cyane agwanye abakristo kugira ngo ntibabashe kugera ku ntumbero yabo yo kuja mu ijuru kuko Imana ibiteganya kandi yabiduteguriye. Noneho ndabigumamwo hashize indwi 2 byose nabirose none ajana n'umudamu arantwara ku Gisenyi arambwira ko ngiye kugenda ahantu bakazomara ubwoba noneho abamara ubwoba akaba bari buze bavuye muri Kongo ariko je numva abantu bava muri Kongo baje kumara ubwoba ko bazoba aro bazompa n'umugisha kuko ngara ahantu hari ubutunzi amadiyama n'amazahabu n'ibindi nk'ibintu mora dukeneye muri iyi si byinshi by'agaciro niyo biba. Hanyuma imaze gushika niho twahagera afata pudere isanzwe arayimena umuzingi azengurutse avuga ngo bavyeyi twaje nazanye umunyago wa mwana namuzanye ni muzimu muhezagire. Umusenyi utangira kubira nk'amazi umusenyi uratogota umusenyi uratogota kabisa haba umuyaga mwinshi yari saha 12 n'igice zo kumugoroba umusenyi ugumubira ubizengira ubwoba fata wa mudamu ndamugumya cyane hacava nk'abagabo 3 bafatanye ku bitugu baguma baduga bava mu musenyi baduga gushikaho bose bazamutse bakagera hejuru barangije baramuramutsa nanje barandamutsa bambwira ngo ufise ubwo baraza kubumara ngo dutahe dusubira i Kigali. Aho nyene baca baragenda turasezerana natwe turagenda tugeze mu nzira zari nk'isaha 2 n'igice haza imodoka nini cyane ifite amatara manini. Iyo modoka nabona ari igikamyo kinini cyane kiza gishaka kutugonga umudamu nawe afite speed cyane yijana yiruka cyane kuko hari nijoro ndababwira turapfuye arangije yafashe amafire direct noroje mfunga amaso mvuga ni imodoka ingonge basi byaheze maze gufunga amaso ndandira ko ya modoka inshako iducako ndabura kandi z'inota 5 nkanuye usanga wa mudamu nta buhari ya modoka sindayibona yagiye nshakisha ahantu hose yo bari ndabura ndategereza hagati y'iminota 15 ndarindira no mu bintu byakunda ndaraba hirya no hino nduruka ndamubura ndevye imodoka nsanga harimo kontake ndademara numvira yatse ndagiserera ndagenda nkagenda buke speed ya 20-30 kugira ngo ndabe ko nshobora kumubona ahantu yobaye. Ndagenda buhoro ariko ngenze umwanya utari mutoya niho nagira guca mbona wa mudamu nyicaye ku iruhande rwanje hamwe nari nicaye arambwira Adezi kumwe waruzi imodoka ati nukuri ni byiza cyane ati umugisha ugiye kuronka
uzokugira akamaro kuko usanga uzi imodoka bizogufasha kandi irazi ko tuzoguha amahera n'ibintu byose ukeneye ukabironka ati nawe imodoka uzogura izo bifise amatara nk'ingi twari duhuye ndabwira none ko yari itugonze yaciye ija hehe arambwira atoya bajya bari abavyeyi baje kukumara ubwoba kandi ubwoba bwaheze ucija ku modoka turagiye nta ngorane wewe hagarara gusa wihangane umugisha wawe uri hafi tuzogaruka hanyuma ndakutura nk'umugisha twaragiye turitegura 14 jours ziheze byabi y'amafaranga ndayafise na y'amatara niho bambwira ko ngomba kuza gusinya umugisha mubaza aho nzosinyira arambwira ngo nzosinyira muri Kongo kuko tuzoca ahantu twagiye ku Gisenyi kuri Lake Kivu ndavuga nta ngorane igihe kigeze twavuye i Kigali nka saa 8 zo ku mugoroba twageze ku Gisenyi hafi saa 11 tumaze kuhagera turabika imodoka aho twayibika tuja ku Kivu aho twaca nyene tumaze kuhagera acamena umuse ya pudere atondesha umurongo kuva ku mazi kugera ahantu nk'imetero 5 amena umusenyi yongera agenda yongera agaruka avuga amajambo bavyeyi bacu twaje nazanye wa mwana kugira ngo aze gusinya muze mu mutore asinye kugira ngo atangire akazi bigenze uko niho hacaza abantu 5 abagore 2 n'abagabo 3 baza bazi ku mazi hejuru batambuka bamaze kuza batambuka jewe by'ukuri ndatangara cyane kuko nabyumva mu rusengero ko Yesu yagendera ku mazi sine nawe n'abantu babikora abantu baza batambuka ku mazi bamaze kuza bagera aho turi barandamutsa na mudamu babwira ati niwe yatuzaniye atego baranezerwa cyane baratwenga turabona ko tuzaniye umukozi mwiza afise imbaraga zo dukorera koko azozana benshi n'ibyo tuzokenera tuzobironka katukamuha umugisha twamwemereye bigenze uko baca bambwira ati tugende umugabo umwe aje imbere n'undi mugabo umugore nawe arakurikira hanyuma wa mugore nawe arakurikira yabinjanyemwo nanjye ndakurikira nyuma yanje hacaza undi mugabo umwe n'undi mugore noneho batangira kuva ku musenyi bahonyora mu mazi mbona abaguru yabagendera hejuru y'amazi ariko ni amazi ntibinjire na rero hirya no hino nkabona umuyaga uriko uragira uriko urasebuza amazi ariko noneho amazi simbone ko bagerako nanjye ndagenda nkurikiye ndayagezeko naho nyura nkumva nkunyura ahantu humutse ariko amazi nashaka kuyayora sindayabone umuyaga uriko urayakubita ndayabona ko ari mu mazi nkorako amazi ndayabura nkiyumvira ibyo ari byo nkabibura nagerageza kunama kugira ngo aya mazi ndayumve amazi sindayaronke tugeze nk'ibirometero 2 mu mazi twese umuntu wa mbere ndamubuze umuntu n'uwa kabiri ndamubuze n'uwa gatatu n'umuntu wa kane cyane bari jewe nanje cyane isanga ahantu mbona umengo ni mu yindi singezemwo hari abantu nasanzwe mbona imodoka zazindi z'imitara binini nabonaga ndazibona ariko nkumva abantu baguma bagongera barira bavuga ngo turapfuye tubabarire benshi nkumva amajwi menshi ariko sinigeze menya by'ukuri ikintu kiriko kiraba ako kanya banjana kuri bariyeri ya mbere barambwira ati ngaho iyo umuntu aze gusinya abanza gusoma amategeko y'amategeko barayampa ndaraba umuntu yinjiye ngaha akadukorera neza turamuheza bikamuumugisha udukoreye nabi nawe turamuhana bigenze uko ndavyemera ndasinya none abazo mudamu yabinjanyemo ntese n'ibiki kumva abantu bagongera arambwira ati tugende ndakwereke barantwara bantembereza isare nini cyane isare nini vraiment jeno yegiranya ko yo bari nk'uburundi bwose ingene nabonye ari hanini ko twaragenduye amasaha 2 yose na muri amasaha 2 yose nabasha kugeza amaso yaherera baguma banyereka hirya no hino ibintu bigenda gucyo sinigeze menya na gatoya ivyo ari byo bimaze kugenda gucyo ndabaza umudamu ni biki kuko nabona ubuyungiro nkabona imibiri y'abantu iri ku buyungiro hanyuma nkumva amajwi yabo bariko bararira batakamba batabaza barondera ikintu na kimwe cyo batabara bakakibura ndamubaza arambwira ati abantu basenga hanyuma baye basenga babaza umuvyeyi wacu bamaze kumubabaza none bariko barahanwa kubera ko baretse gukora ibyo bagomba gukora bakabaza umuvyeyi wacu bagahora bamutuka bamubabaza kuko bavuga ko uyu muntu asenga aba ariko aratuka satani noneho bigenze gutyo nkomeza gutembera cyaje kumubaza cyane duko naje usanga abantu nzi harimo na data wacu yari yapfuye muri 1997 nawe ndamusangamo ngaho ndaraba by'ukuri umubiri we ndawumenya
ariko baguma batakamba. Iyo duhamvye abantu tuba tuzi ko biheze, ariko ubugingo bwiwe buragenda kandi satani n'umubiri we akawufata akawubabaza muri ubwo buryo. Haheze akanya canja kuri bariyeri ya kabiri nza nayo kugira ngo nsinye, ndageze bambwira ati ngaho kugira ngo usinye turakwita izina, banyita izina rya Kariobangi. Kariobangi ni n'ahantu maze gukizwa naje kuhamenya, n'ahantu muri Kenya i Nairobi hari ubugizi bwa nabi bwose bwo kwisi burahari aho hantu, kuko maze gukizwa narakurikiranye ubushakashatsi ngeze i Nairobi ndahamenya aho hantu, nza kuharaba. Ngiye kuharaba ndahabona nsanga n'ibihakorerwa bisanga koko ko nari mfite izina ribi cy'ubugizi bwa nabi. Tugeze ngutyo bampa izina rya Kariobangi ndasinya, maze gusinya baca baranjana rero mu yindi sare nini ngo bagiye kunyereka abantu bakoreye satani neza, bakoreye abavyeyi babo nkuko babita, barahangeza abantu ugasanga ko baravyina, imbyino ziriko ziravuga, bariko baraboregwa. Niba umuntu yarapfuye aramusambanya agumasambana, hari umusuma yaguma atumwa ku isi umudayimoni we ugatera abantu ku isi aguma yiba, baguma banezerwa. Ari umwicanyi ivyo aguma akora, niba ari umurozi agapfa ari umurozi aguma bikora, niba ari umuntu abesha aguma besha, ari abatukana batumwa mu bantu kuza guteza gutukana, niba ari abantu bacisha nk'abantu amacaka guteranya baguma bakora ibyo bikorwa byabo. Niba ikintu cyose umuntu yakora yaguma agikora aho hantu muvuma zaguma zikomeza, usanga nyine abantu basa n'abanezerewe mu byo barimwo, hari abandi nabo basengaga bakabivamwo bariko barababazwa kuko batutse satani, ariko by'ukuri barababazwa n'abo bantu nabo bakanezerwa ivyo. Ariko naho nabibonye nabyinjiyemo ntibyigeze binezeza, mbonye ibyo barimwo hareba ingene umuntu haje isura y'umuntu yahombaguritse amaso, afise ibikova ahantu hose y'ingwanyi, amaraso ariko arava, kandi bamubona bakanezerwa. Kuvuga byari ibintu nabonye ntivyanezeza, ndavuga nti kwera umugisha ngiye gukorera urakomeye, sinzi ko nzowushobora, ariko ntivyankundira kubivamwo. Niho bankuye aho baca banjana kuri premier ministre wa satani, bamaze kumushikana ko arambaza aratwenga cyane, ndanezereye ko mbonye Kariobangi kwageze ngaha mwani mumuzane. Ndasinya naho mureje gusinya, nasinye mu bitabo bitatu, nca ndagenda arandamutsa. Amaze kundamutsa arambwira ngo mfise imbaraga ngo bagomba kumbatiza, baca bangiza mu nzira ifise umuryango umuntu yarura yakorokeramwo, bankubita inkoni 50 ubwa mbere, barasubira bankubita ijana n'ubundi bankubita izindi 50, zari inkoni 200 zose hamwe. Maze kuvayo baca banshira ahantu bavuga ko ari abazimanira abantu. Maze kuhagera nasanze ibyo kurya bateguye n'ibyo kunywa, ndavye mbona amaraso, mbona ibyo basize mu ijagi bavuga ko ibyo kunywa n'amaraso ari mu tunurenure. Maze mfashe kiyiko ifurusheti nshira muri ibyo kurya ndabizamura, mbona birarenduka. Mbaza wa mudamu mbabaye cyane, narushe umubiri wanje ubabaye gose, numva mfise ubwoba mu mutima. Wa mudamu ndamubaza ibi biryo ni bwoko, karambwira ngo ni vyiza bige, kuko nabije bizoguha inkomezi zo gukorera umugisha wawe kandi ukanezeza shobuja. Ati kuko amezi atumye ahera uri ngaha bazokwereka ingene zozurabigenza, kandi nashobuja uzogenda mubonane, akwambika ingofero uze gutangira akazi, agushikirize n'abasoda, aguha amapeta yo gutangira gukora. Abo basoda rero barabadayimoni bari bume. Ndavyemera, maze kuvyemera ariko nanka kurya ko ibiryo byari bikoze mu bwonko bw'abana, no mu magufa yabo n'isokoro n'inda zakorotse barabivangavanga, bikaba ari byo nivyo biryo ikuzimu barya. Noneho je ndavyanka gose, negereza ku munwa biranuka. Hanyuma noneho wa mushiranganje wa satani arahaguruka, yankubise ikofe kabisa. Ikofe nta kintu kuri isi ushobora kumpa kuje nshobore kuba no ryemera. Tari kofe ryambabaje cyane, rimaze kumbabaza ndatakaza ubwenge. Kuvuga bya biryo na ya maraso babimpaye kakujya baha nk'umuti, barabintsindagira mu kanwa, ya maraso bakanywesha ku nguvu, bakamfata bakanyasamika bakamena mu kanwa. Noneho hashize nk'amasaha 6 no naje guhembuka. Maze guhembuka asanga no ku mpuzu ya maraso, ariko ndiraba nca ndiyanka cyane.
kuba nanyweye amaraso kandi narasobanukiwe wa mudamu yari yambwiye ko amaraso y'abantu ariyo G no mu kabati kiwe yari yanyeretse ko nawe yafise yazarazimana abadayimoni baje aribo baza ngo baje ko mu mugisha baca barankuraho banjana ahantu hari urugarama runini bategura nk'ibintu byo kurya umuceri amakaroni ahantu bategurira ubushaza bategurira impuzu amavuta yo mu mutwe ku bantu badefiriza amavereni ahantu bategurira ubuto ahantu bategurira ibintu by'amasabune ayo kwiyoza ahantu bategurira amarore abantu bagwara amaso ndaza kubivuga ko bategurira amarore ahantu bategurira imyambaro impuzu ibisuperi ahantu bategurira ibintu bijanye n'ibyo kuryamira amarido ibintu bitandukanye byose mubona aha ku isi bikora n'ikuzimu barafise inganda zibikora kandi bakabizana niyo mpamvu ubona ingo nyinshi ukunze kubona zisambuka ariko batazi impamvu bakagura ikintu bamara kukigura bakakijana muhira batazi aho cavuye ntibagire umwanya wo kugisengera nta kintu na kimwe bagatangira kugikoresha bakajyana bakundana bagaca mu gitondo ugasanga bankanye mbere no kudivorosa bikahaba byose biterwa n'ibintu bikoreye kuzimu abantu bagura bagashira mu ngo zabo noneho abantu bahanjanye narahabaye igihe kingana n'amezi 3 by'ukuri abantu barabica ibyo kurya bakabihingura mu nyama z'abantu mu maraso yabo bakabihingura mu bwonko bw'abana batoyi mu nda zakorotse bakabihingura mu maraso aba yatanzwe ku bimazi runaka mu maksida byose bigahingurirwa aho hantu kuko iyo agasida ibaye amaraso akameneka hari uburyo satani wewe ayegeranya yose akayashira ahantu uko je nanemeze ko ngomba gutanga amaritiro 90 y'amaraso ngatangana n'abantu barenga 1000 bapfuye bishwe n'ibintu bitandukanye n'amaksida atandukanye kugira ngo ndahumugisha nari namaze kubisinya noneho ncangumaho ndahaba babitunganya rutunganya ibintu ndabibona iyo umuntu bakamuzana bakamwica umutima bakawuryaho nyene amaraso bakayamena abantu bagatangira bimaze ku bana babo ku bavyeyi babo ku bantu bavukana ikintu cyose ushaka bakamuntu akazana umuntu akamwiciraho nyene kugira ngo akunde yubaka inzu runaka cyangwa gura imodoka canke agira amashuri canke abyara umwana ariko akabyara yisha ubundi nahabaye igitingana n'amezi 3 aheze kugira ngo nje kwambikwa noneho byo bita amapeta yo guhabwa abo nagomba kuyobora abadayimoni banzaniye umwana asa n'umushinwa banirika ko uyo mwana ngomba kumwica kandi amaraso yiwe nkayanywa ndangije turaharira cyane haza abantu 6 baba sataniste baraza baranzunguruka bamaze kunzunguruka batangira kumbaza ibibazo ko ngomba kwica uwo mwana nta mwicaje ngapfa noneho baca banshinga imbugita ku kuboko n'ubu kuboko kwenda visi inkovu iragaragara n'ubu ntirahera bamaze kwinshinga ndababwa gose baca bampuma ibintu bimeze nka parufe bya bintu bica bintwara ubwenge bwanjye nari mfise bw'uko nk'icyo kintu ndangije wa mwana ndamubaga ndateka ko nagomba guteka nkagaburira satani n'amaraso yo ndayanywa nshira satani ambonyera twenga cyane ngurakuze mwana wanje kungaburira none kungaburiye nje kugira umuntu akomeye uzogwa abantu benshi yo gutwara ampa abadayimoni 50 ku ciciro ca mbere ko ngomba kubayobora kandi nkaza no gutera mu isi ahantu hatandukanye amezi 3 yahera ngaca nsubirayo ngaza gutanga raporo ko buri mezi 3 twatanga raporo y'ibyo twakoze noneho bigenze gutyo aranyambika ya mapeta ingofero arampereza abadayimoni ndi kumwe n'umuntu ntiyababona ariko jewe narababona maze kugera ku isi je narababona nkaba no bahamagara nkanabategeka noneho nibwo naje ntangira guteza rero amaksida mu mihanda mu mazi guteza amaksida mu mazu umuntu akanyerera kitura hasi agacapfa cyangwa umuntu yabareka arateka amashanyarazi akamufata cyangwa amatara agapfa ntangira gutera amashengero gutera abapastori abasenzi abakozi b'Imana batandukanye ntangira kubatera mu buryo butandukanye kugira ngo noneho cyagiye kizogere mfise umunyago ngomba gutwara kw'ikiciro ca mbere nagomba gutwara amaraso amaritiro 45,000 muri ayo mezi 3
ndabibamwo ndagwana intambara, tera amashengero, tera abakirisu, tera abapasitori, batera abayobozi, batera abana ku mashuri, tugateza abana ibisazi, ibintu bitandukanye byarabaye mu Bugande by'abantu batandukanye, abantu bagapfa abandi bagasara, ku buryo kugira kuko umuntu yakora ishoka byose kugira ngo aronke amaraso agomba gutanga ikimazi kugira ngo wamugisha ndawugeremwo, ariko by'ukuri naje gusanga atari umugisha nyawo. Amezi 3 aheze ya maritwe nayarose 2025 ndayatwara, maze kuyashikanayo niho naciye nemererwa guca banyongera abandi badayimoni 50. N'abadayimoni 50, abadayimoni 50 bakwirijana, atubwira ati genda ukore vyinshi, aya mezi atasigaye nimwaje gutanga raporo buri muntu azazanye umuntu w'iwabo yapfuye tuzokoresha mu kugira ngo atere umuryango wiwe. Ati kindi ugomba kuzana umuntu ukunda, umugore wawe, papa wawe, cyangwa umwana wawe, cyangwa mwene wanyu, akanura ugaca umwica, hano twaca tuguha umugisha ukeneye. Ndavuga nti nta ngorane nzobikora, ndavyemera. Bigenze gutyo ndagenda ndiyumvira, maze kuva ikuzimu ndiyumvira ingene nzotwara aba bantu, nkumva ntibikunda kuko narakunda mama, ngakunda papa, ngakunda mwene wacu, ngakunda umwana wanje, nkumva bitokunda gutanga umuntu n'umwe nkunda. Biba ngombwa rero ko nkora ikintu cyo kurondera abantu nzotanga ku minyago. Nca ndungika babadayimoni 4, tunyika abadayimoni 4 mu gihugu ca Kenya n'abandi bari mu gihugu ca Uganda kugira ngo baze banzanire abakobwa 2 bakanura. Baca baragenda, bamaze indwi 2, baca bazana umukobwa umwe w'umupasitori mu Bugande, none umukobwa w'umupasitori wo muri Kenya, babazana ari bazima. Bamaze kubanshikanira twakoze twacuritse ubwenge, cyaza twari kuzimu kugira ngo babe barabaye aho, baba barahabaye aho hantu, iwabo bararondera barabura. Tenshi ngaruka hejuru ku isi gukora ibikorwa nagomba gukora byo kugira ngo ndangize ibyo bantumye. Hari imodoka nyinshi nateje amakisa zitandukanye zo muri aka karere, amato menshi ushikaho nateye umugabo baririmbyi wo mu gihugu ca Kenya, abantu bagera ku 50, tubateza impwemu z'ubusambanyi no kuboregwa bitegura urugendo rwo kuja ku kigo ca Migingo aho bagomba kuja gukorera umurimo w'Imana. Barangije ku mugoroba baje kurera ku rusengero bare basenga, uwahagera yahashira Bibiliya agaca agenda, agaca garuka azanye inzoga. Uwundi gutyo ubusambanyi butangiriraho, batangira gusambanira ku rusengero. Bicaye mu gitondo bafata ubwato bagenda, ubwato bugeze hagati mu kiyaga bumenekeramwo, abantu 48 barapfa, 2 nibo basigaye muri abo bantu bose. Kuvuga n'ibintu bibabaje cyane, ibintu bikomeye, n'ibintu namanibuka kenshi nkumva muri jewe ntazi ko mbaye, nkumva ahubwo ngomba gukora cyane kubyo niba nakoresha tani 50% nkorera Imana ibirenga ibyo, kuko nubwo Imana yamboho yarabimbariye. Hanyuma ndabibamwo, maze kuba muri ibyo bintu nguma ndabikora shaka y'amezi tutagere, amasengero amwe bagasambura bakagabura, bagatwara amabroke bamwe, abandi intebe, ababafure, icyo umuntu cyose yazanye ibati byose bakabitwara kugira ngo bakunde umurimo w'Imana uhere. Amasengero menshi mu Rwanda yasenga ahagarariwe n'abapolisi, byose twe twabitera. Umuntu akaba aririmba ku mutaga, mu ijoro akaza gusambana, ku mugoroba akaja kibara gutegereza abagabo. Umuntu akaba aje gusenga, niba mu rusengero haje abadamu nk'ijana, muri bo abatwite bose bagira muhira inda zikavamwo kugira ngo nkunde nkwize abantu nari natumwe n'amaraso. Umugore n'umugabo yaba yavuye muhira bakundanye mu modoka imwe bakagenda, noneho umwe adepoje undi ukaza agaca akomeza hakorera, agaca n'imidayimoni ikamutera parufe ya rejection. Noneho wa mugabo yataha muhira, umugore ntiyongere kumukunda namba. Umugore yareba umugabo agashaka kwiruka, umugore yareba umugabo akumva atamukeneye, bagaharira bagatangira gutandukanira mu nzu bitewe n'abadayimoni twakoze. Twafise amapudere dukoresha, amaparufe dukoresha, niyo pudere umuntu ayiteye mu rusengero, abantu bose baje gusenga barasinzira. Nta muntu n'umwe atari wa wundi akomeye by'ukuri mu buryo bwo gusenga ntiyigera
ntigera habaho ikintu na kimwe cyotuma adasinzira. Icyakozwe rero nuko nabigumyemwo ndabibamwo vraiment igihe kitari gitoya, kitanyorohereje, cyari gikomeye, igihe ntazibagirwa mu buzima bwanje, cyambabaje ndi mutoya, kiramvuna cyane. Ayo mwaka n'amezi 6 namaze sinigeze nja muhira na rimwe kuraba umuryango wanje, ndabigumamwo. Noneho mwaka n'amezi 6 akwiye, niho nagomba kuza gutanga raporo ya nyuma nayo maraso yarasigaye. Ariko mbere yuko njayo twarateye abantu bamwe mu nzego za leta, tukabateza ibintu bitandukanye byo gutuma tumvikana na bagenzi babo, tukabateza nk'ibintu bituma biyumvira cyane amacakubiri, biyumvira cyane gucanishamwo abantu n'abandi kugira ngo ntibahuze. Twari dufise impwemu tuzi imyuka nayungika ahantu, ibintu bigaca bihinduka. Habaye no mu rusengero, harimo nk'urusengero rumwe vyashikiye mu Rwanda ruja mu bintu by'amoko, ko rusengero rugagwa. Hari ahantu rero henshi vyagiye biba mu Bugande, muri Kenya n'ahandi, amashengero menshi by'ukuri yarugawe, ariko tubitera dutuma abadayimoni twayoboraga. Ariko rishengero rimwe ryatunaniye kwinjiramo gitwa Adonai cy'Kigali ku Giporoso, doshengero ryatunaniye, urigeze iruhande naryoherezemwo abadayimoni ntibaginjiramwo, cyo bwanye nanigire ndishikirayo, maze kuhashika batangiye gusenga. Hageze igihe rero batangira kurimba bafatanya amaboko mwambiye Farao Sainetiniya, batangiye umukozi w'Imana yari kuri programme arasenga, ahubwo ati ngaye mwe bizatwinjiranye, reka duhamagara Imana dufate mpera imyuka yose y'ikuzimu tuyifate. Hari abakikuzimu baje muri urusengero, ariko ntibari bazi ko ari jewe. Noneho baza gushaka kuza kugara umuryango, baravuga ngo bugara urugi. Noneho je ngenda nk'umuntu agiye kugara urugi, uko rumwe rwanye yatangiye kubura mu mahoro, natangiye kumera nk'umuntu ari karasha imbere. Noneho niho nagiye nk'ugara urugi, ndasohoka urugi bakugara, nagiye bakomeza amasengesho yabo. Ariko iryo shengero ryaratunaniye kabisa kuba twogira icyo turikorera na kimwe kibi mu mashengero yose yari ahari. Ariko andi masengero yose warageramwo ugasanga abantu barimwo by'ukuri nta ngorane, nabo ntibabimenye. Ariko ikintu twakora, twagerageza kwinjira mu rusengero nta wundi muntu arahagera. Nagira ngo nkiri ahantu nyebura abantu bakunda kugenda mu rusengero bacerewe. Gucererwa nibibi cyane, uko ntuziba byakozwe, ahubwo uzohora uharanira gushaka kuzinduka mu rusengero, kugira ngo nugere mu rusengero nta wundi muntu arahagera, utangire uhamagara Imana, wugaze imyuka mibi. Kuko kw'isi hari ibintu byinshi tutanategura ibitero bikomeye cyane, gushikaho hari ibanga rya Satani mfise yari yateguye kuva mu 2000 kugeza mu 2030 by'ingena zo konona isi, akonona abantu, akonona abakristo, akonona abakozi b'Imana mu bintu bitandukanye. Ibyo byose Satani yarabiteguye, ateguye intambara z'uburyo bwose butandukanye bwo kugira ngo akore ikintu cyotuma isi igira ingorane. Noneho rero maze kubibamwo, bimaze guhera, no twagiye kuzimu gutanga raporo. Turi abantu bahagarariye ibihugu byabo, ibihugu birenga 60 byari bifite abantu biserukira, harimo abo mu mugane wa Aziya, umugane w'Uburayi, Europe, Afrika. Hari abantu benshi cyane, yari sare nini gose. Noneho batangira gutanga, umuntu bakaza n'ikimazi ciwe. Ariko je nari mfise abakobwa babiri, abakobwa babiri nari mfise, nibo nagomba kuja gutanga ikimazi. Nari nafashe ko numva ntotanga umuntu wanje, ntanga umwana wanje. Ariko by'ukuri n'umwana, iyo uri mu Imana, umwana wa mugenzi wawe ari uwawe. Ariko sinigeze numva ko udatanga umwana wanje gutanga uwundi cyo wari kibazo, kuko nta cabimbuza. Umurimo wanje wari konona, ntari ukugira neza. Hanyuma gikigeze baratangira gutanga amaraporo. Kuzimu amatara bakoresha se nkaya mubona, nabanje bacana amatara bakoze mu magufa y'abantu bashaje, ubukonjo bwabo bakecuru, bagakoresha ibirenge vyabo bavyomeka ku bihome by'inzu. Noneho iyo bagiye kuza gucana amatara, kuko nta muco haba, barafyonda gusa, agenda korako. Hari umuntu abishinzwe, demo nishinze gucana amatara, ligacana ayo matara, hanyuma kaka ibiganiro bigakomeza. Kuko kuzimu nta manywa nta joro, baguma bakora, nta byo kuruhuka bihari. Haba umuntu arakora bukira bugaca, bukira bugaca, nta musi numwe
nigeze mbona ikuzimu habaho kuryama umuntu aguma akora baratanga umuntu akavuga ati jewe ntanze nakoze nisha abantu 2,000 none ntanze ikimazi ku mwana yo wanje ugaca umutanga bagaca bamwica bakamusatura bagakuramo umutima bakawuguha ugaca uhurira aho nyene ku mugaragaro bose baraho babibona baheza bakagenda kwa Satani akagusiga amavuta hanyuma akaguha urundi rwego rero rw'umugisha waba ukeneye niba ari amafaranga runaka ukeneye ukagenda bakayagushikiriza ugatangira gukora noneho byose umwambira aravuga bakabiri barakomeza ko hari abantu barenga hafi 3,000 bazanye ibimazi vyabo bose barabivuga kugeza aho twamaze wari umunsi ugira 13 turi muri iyo nama twari turimo gutanga raporo n'ibimazi ku munsi rero ugira 13 ntoje nashikirwa ari mu gitondo nk'isaha 2 noneho maze gushikirwa barahamagara kare banki nditaba ndahaguruka maze guhaguruka baravuga ngo ya uyu muntu afise imbaraga afise ingufu n'umujane bamubatize bansubiza hahandi bankubita 50 bamaze kuzinkubita jewe sinigeze numva ko by'ukuri iki kintu nyumvira ikintu naje kurondera kuko nabanze mugisha ko nkaronka inkoni ariko muri je nkaguma numva ijwi rimbwira ngo ndagutabara uyu munsi ndashaka ndagutume uze kubwira abantu ibi bintu uze kubwira abantu ivyo wabonye nurangiza unkorere cyo sinigera numva ivyo ari byo nibaza ko ari Satani kuko nubundi ariwe nakorera ndabigumamwo muri ubwo buryo noneho maze gukubitwa ndagarukanwa ndongera ndahaguruka haya amasaha yari karegereza nubundi ngo mfise ingufu barambwira barantwara baja kunkubita izindi nkoni noneho ndiko ndagaruka ijwi rirambwira ngo ni jewe uhoraho ndagushaka ivyo urimo byose ndabizi ndashaka gutabara uyu munsi ngumaho sinasobanukirwa na kimwe maze kuhagera noneho bakomeza bamuvise ingufu bahitamo ko ngenda kwa Satani akanyambika ingofero kandi yambika umuntu yamaze gutanga ikimazi anyambika ingofero banyambikana n'agakanzu kera kirabura gafise 2 imanuka n'undi umutukura wo mu nda maze kuvyambara niho rero nahagarara ngafata b'abakobwa amaboko uko ari 2 uko niwe nagomba gutanga hikimazi namara ko giye kuvuga wamanika ukuboko noneho nzamuye ukuboko ngo mvuge n'ubundi atoya to umuntu afise ingufu haca haguruka rero abantu bakora Satani bamaramaje bamaze ko abadayimoni bari nk'abantu ba monitoringa canke bagenzura ibintu byose ikintu cyose kibaye baca bakimenya baca barabahamagara barahagarara bari abantu 12 barazunguruka ahantu narindi kugira ngo ingufu bavuga zindimwe bamenye izarizo zihere none bakomeza barabazanya ngo nimbaraga ki umwe akavuga ngo ntizisobanutse undi ngo nikuziza ingufu aho ziva n'ubundi barambwira ngo nje kwa Satani yongera asiga amavuta ndagenda abantu bavuga ngo Satani araboshe nuko Satani mu buryo bw'umubiri ntaboshe ariko Satani aboshe mu buryo bw'inkemu mu buryo bw'umubiri ntaboshe ari degembya arafise guverinoma bikoma ngoma arafise abashiranganje afise abashinga amateka arafise ibintu byose ubona ku isi Satani arabifise arafise inzego zose kuva rwego rwa mbere kugeza kugwa nyuma zose Satani arazifise ntaboshwe mu buryo bw'umubiri aboshwe mu buryo bw'inkemu uri mu buryo bw'inkemu Satani araboshe kuko uri kumwe n'ubushobozi bwa Yesu kandi Yesu ariwe yamunesheje ariko mu buryo bw'umubiri Satani ntaboshe arakora kandi akoresha abantu benshi mu buryo butandukanye kandi yica abantu benshi aronona arica ararimbura nukuri Satani ntaboshe na gatoya araho ariko mu buryo bw'inkemu niho nabonye ko aboshe ariko mu buryo bw'umubiri Satani ntaboshe niyo mpamvu rero gumyaho nzamuye ikiganza barangiye ngende ansiga amavuta nsubirayo ansiga amavuta tari kuziregereza isaha 8 zo kumugoroba noneho bigenze gutyo mfata abakobwa amaboko barakomeza baraharira nta jambo navuga wa mukobwa w'umunyakenya arakebuka ngo ndabe akemutse ngo ndabe avuge twaramugize ikiragi ntiyavuga kwamuteje impemu z'uburagi umukobwa ntiyavuga abaye atavuga noneho umukobwa hacaba ikintu gikomeye cyane
araguzuka ngo avuge ndamuraba araceceka. Wa munyakenyakazi nawe umugandakazi nawe arandeba ngo avuge nawe biranka. N'ubundi ho numva ijwi rivuga ngo ndagutabara uyu munsi, ndagukura aha hantu kugira ngo uze kunkorera ivyo arimwo byose, ndabigukuramwo ivyo wakoze byose, ingo zose wateje ingorane nshaka kugutuma uje kuzibohora. Amashengero wasambuye ndashaka gutuma uje kuyubaka. Abantu wateje ubusambanyi ndashaka ndagutume uje kubigisha bave mu byo barimwo, noneho unkorere. Uwo wakoreye siwe, jewe ndagukoresha uyu munsi. Ngumaho ndiko ndumva iryo jwi riguma rimbarira ayo majambo. Haheza akanya para amatara n'ubundi acarikata. Amatara yikase yose acashira nk'isaha yose nta tana rimwe ryatse. Twese turaho turi mu kizima. Baca bategeka ko bagomba guhindura ayo matara. Baca baza noneho udutara, amatara bakoze mu turenge tutuyoya, bakagenda baduhomeka ku bihome gutya, n'utunwa twabo, utuzuru, udutoke, udukonjo, amaso, utukokora, cyose bagenda bavyomeka ku ruhome. Noneho bamaze kubikora muri ubwo buryo, niho satana daimoni shino cyara amatara agenda ikora ko amatara n'ubundi arongera araka. Tari hafi isaha 12 zo ku mugoroba, kuko nta mugoroba nta no murango nta gitondo nta kihaguma, ariko amasaha ufise isaha nkizi bakoresha ngaha ziguma zikora, ariko ntibigera ubona izuba, ntabwo wigera ubona ijoro, byose haguma ari mwijoro. Bigenze gutyo rero bamaze kuyacana, n'undi wange baravuga mu Kariobangi nashikirize raporo yiwe. Ndahereza raporo y'amaritiro 90 n'abantu bagera hafi barenga ko bari bantu 30,000 by'abantu bagomba kuba bapfuye, n'abandi bagomba kuba basambanye, abandi babivye, abandi bakomeretse, abandi batangiye gukora ibya satani kuja amapfumu no kuraguza. Kuvuga by'ukuri ibyo bari banye byose jena nabirose ndabitanga ndabishikiriza. Ariko noneho mu badayimoni bari bampaye babiri bari bazimiye, bari bagiye muri Kenya barazimirirayo bafatirayo. Bigenze gutyo rero niho habayeho bimaze kubishikana byose. Barambaza aho bagiye, ndabwira naho nzi. Barambwira ati nta kibazo bazoboneka. Bimaze kurangira baca baranshikiriza abo bantu rero. Bamaze kubanshikiriza barambwira ati tanga raporo. Abantu n'undi bongera barahaguruka ati oya, Kariobangi afise inguvu. Izo nguvu afise ni inguvu zitandukanye n'inguvu ziwacu. Ni mubaza ahantu yazikuye n'ingene vyagenze. Bashatse kumbaza undatoya ati naco ceki. Mu baguma baharira bavuga inguvu, ariko jiho banumva ijwi rivuga ngo ndagutabara isaha irageze, nje kugutabara, ndagukura aho hantu, ivyo urimwo sivyo nagutumye gukora, naraguhezagiye kandi naragutoranije kugira ngo nkorere, nje kugutabara rero uyu munsi. Haheza akanya gato cane niho uwahagarariye Satani muri Nigeria ayahagurutse. Amaze guhaguruka aravuga ngo afise imbaraga zitamenyekana, ngo turashaka ko izi mbaraga zitamenyekana zigomba kumenyekana uno munsi. Noneho warahagarariye Aziya nawe arabivuga, warahagarariye Europe arabivuga. Mu bindi ahejeje kubivuga, wa munyakenya acarazamura ijwi cyane aravuga ngo ni inguvu z'umwami wacu Yesu Kristo. Abivuga akoresheje icyongereza. Ibintu byose ngaho bica byitura hasi, intebe, abantu, ibintu byose amatara arazima. Cyari nari mfise byose ndabishaka ndabibura, nsigana n'abana gusa babiri ari bo mfise. Nakora hirya no hino nkumva nibuye, shaka ahantu tuja ndahabura, rutera intambwe nka zibiri tuja imbere, naho dusanga nibuye. Turarondera ahantu hose turabura, haba umwijima w'icuraburindi cyane, turarondera ahantu twoca turabura. Ibintu byose byariko biragenda twumva byavuga birahera. Hacabaraga agacerere gwamona, ariko ndumva sinongeye kugumva. Gwayogo abantu barira ngo ntabara, sinongeye kugumva. Nantu bavuga ngo turapfuye, sinongeye kugumva. Noneho turicara, twicaye n'ubundi byajwiraga ukazambwira ngo ndaje kugutabara. Nateguye umukozi wanje, uraza kumusanga ahantu aragufasha. Jewe sinigeze menya na kimwe, numva gusa mfise ubwoba, nkumva mfise agahinda mu mutima. Ndicara ahantu nkiyumvira ikintu cyo nkura aho hantu, aho ndi buce hejuru ryaribuye, ku ruhande aribuye, ahantu hose aribuye. Nakora nkumva n'amabuye. Babantu nta muntu umwe nakubwira ngo yagiye guca cyangwa byagenze gute, ariko nagumanye n'abana b'abakobwa babiri. Maze kugumana nabo niho noneho hashize nk'iminota 30 niho nagize gucya mbona ibiganza bibiri bije kuduterura. Ijwi rirambwira ngo ngwino, kuko unyera umunsi wawe wo gutabarwa.
ndabye hejuru mbona akantu kagaco karashe kitara Imana numva ijwi rirambwiye ngo duga, ijwi rimbariye ngo duga, ba bakobwa turaduga no ku Gisenyi neza ku nkombe y'ikivu, hamwe twaca nyene niho twaserukiye. Tuhageze nari narushe, numva afise agahinda, afise ubwoba, nca ndaryama ndasinzira. N'abakobwa nabo baca bararyama barasinzira. Bamaze gusinzira, umukozi w'Imana wo mu ishenga rya Pentecote yari amaze iminsi 14 mu masengesho, Imana abwira ngo genda, hari umukozi wanje nabaho uyu munsi, genda umusanga hari umurambike kw'ibiganza, ntiwaheze umuhitike imugiza haja, kuko kuva uyu munsi namutoranije. Wa mugabo yaraje, amaze kuhagera arahamagara mu izina, namaze kumuhamagara mu izina nditaba, arambwira ati niwe witwa naka abanyine mu Burundi, waje muri ubu buryo warurahanaha, none jewe ndatumwe n'Imana kubwira yuko igihe cyawe kigeze cyo gukora, genda uhaguruka ukore, utangire ukorera Imana. Arambwira n'abana nari ndi kumwe nabo, kwe n'abatwaye nk'iminyago ndabashiriye Satani kugira ngo ndonke umugisha utariwo. Arambwira ati umugisha wawe Imana yawe utiguye amaze kuwutanga, uri mu biganza byawe, genda utangire uyikorere Imana. Kandi Imana ngiye ko ndabahatike mukaja i Kigali. Amatike genda i Kigali, ngeze i Kigali sanga ibintu byari mu nzu byose, iwanje byarahiye byose, ariko inzu ntiyahiye, ariko ikintu cy'iwanje cyose cyarahiye. Bimaze gusha, wa mudamu sinongeye kumubona, naja kumurondera akanyinyegeza, namushaka akanyinyegeza, kugeza n'uno munsi ndamukubita ijisho, ariko ndabisezerano yuko uyu mudamu azobohoka, akabohoka, Imana ikamubohora, ikamugira umukozi wayo, kuko nanje uyu munsi ndi umukozi wayo, akamena amabanga menshi Satani afise, kuko naho adandaza nta mahoro afise. Yatanze ko ikimazi umugabo wiwe hamwe n'abana biwe 4, umuhungu asigaranye n'umuhungu w'ikidebire, aguma acaga ibikonda, nayo yamutanze ko ikimazi, kuvuga araho nyene mu buzima bwiwe naho afise amahera nta mahoro afise, kuko ibintu byiwe byose, ibintu adandaza ni ibintu twaza ducisha ku mpanda tubikuye ikuzimu, nabikuri kuzimu nkazukira ku mpanda mu mitongo y'abapfuye byo ngaha ku mpanda. Narangiza bimwe bigatanga Bujumbura mu isoko, ibindi bigatangwa bikajanwa i Kigali, hari ibindi byajana mu Bugande, hari ibindi twajana muri Kenya, hari ibindi twajana muri Tanzania. Ahantu hose hari amasoko, hari amanteni yacu, ibintu abantu barabigura kandi bakabikoresha, nabyo bamara kubikoresha bikabafekta. Kuvuga rero nibwo buryo Satani akora bwo gutera abantu. Hari n'ibintu by'amaso yabaye karande, amaso yabaye nabi, murabona abantu bose bagwaye amaso, umwana w'imyaka 3 agwaye amaso, ugasanga bakora mandikira amarore, ushima yuko amarore baguhaye ari ya Satani, niyo bayaguhaye ukayambara umutwe ntukira, umutwe gumumenetse, amanera aguma kurya, meza ngo ukanure kumengo wonasara. Hariho bamwe banasara kubera ko babambaye amarore atara yabo kandi arabakirisu, nkuko mubyumvise. Ubwo nibwo buzima bwanjye nabayemwo mu buryo bwo gukorera Satani, ndondera umugisha ariko sinawuronka. Naje gusanga umugisha wanje ari ku Mana. Byukuri nashaka ko nobagira inama kugira ngo mumumvirize ibintu, mumenye ko mwifata, uko Imana igomba kubafasha, kuko mwisi hari ibintu byinshi bikomeye. Satani afite imigambi mibi gose, nkuko natangiye kubivuga 2004 nahereye muri Kenya mvuga intahe, nangiye kubabwira ko abantu bazotangira kurwanya uburenganzira bwabo, ngo abagabo bashakane n'abagabo baragane, babane, abagore babana abagabo ku bagabo, ubusambanyi ko buzimonogoza, ko hazimonogoza ikintu c'amashengero gucanamwo, ko hazimonogoza abakirisu kunywera inzoga mu rusengero, bakazinywa bari mu rusengero biyita abakirisu, ko hazimonogoza uburyarya bukomeye cyane, ko hazobaho divorce hagati y'abantu bakundanye, ko bazobaho gutandukana kw'abantu. Satani afite umugambi munini cyane wo kugwanya urugo, kuko urugo ari ishengero rya mbere. Ishengero rya mbere rihera mu rugo, abana ni ishengero, umugabo n'umugore nabo n'abapastori babo. Kuvuga rero bihera mu rugo. Iyo urugo rumaze kononekara n'ishengero biragirwa kwingaruka. Ni muri ubwo buryo kugira ngo ndababwire bantu muyikurikirana, kugira ngo mubashe kumenya aho tugeze, muhagarare mushikamye, kuko Imana irafite umugambi mwiza ku gihugu cacu. Imana yantumye mu 2011 imbwira ko imirimo nakora yose mu Rwanda
irangiye ngomba kuza kuyikora mu Burundi nkakomeza nkakorera Imana kuko Imana yagomba ko ifise umugambi mwiza ku gihugu cacu, ifise umugambi mwiza ku banyagihugu b'igihugu cy'u Burundi, ifise umugambi mwiza ku buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi, umugambi mwiza ku kintu cyose kihakorera. Imana ifise umugambi yaramfasha irantwara ahantu hari kiyaya cicayi irambwira ngo kugibona kijya cayi kimeze niko ngiye kugira igihugu cawe, genda ucagagure ibintu byose vyakorewe mu gihugu byose ubisangangure. Narimaze igihe kuva mu 2011 narimaze igihe kitari gito nzenguruka Uburundi bwose ngenda nica ahantu hagiye habera ibimazi ivy'abadayimoni kera hatangwa ibimazi byo kumena amaraso mu gihugu cacu kugira ngo intambara ntureka bihagarare. Satani yahagarara ku maraso noneho akaduteranya, agateranya abantu, agateranya ishengero, agateranya abavukana, agateranya igihugu n'abagituye, ugasanga gicanamwo. Naje kubabwira ngo muhagare musenge, dusenge Imana ikore ikintu gishasha mu gihugu cacu kuko ikanguro rya Afrika rizohera muri iki gihugu rigende rikomeze rije n'ahandi hantu hanze y'u Burundi uko Imana ishaka kubohora iki gihugu. Hari ahantu henshi cyane ibintu byinshi Imana yagiye impishurira n'ibyo ntarinzi. Nagiye ngenda hakuri Tanganyika, hari byinshi henshi nagiye ngenda nsengera nsanganguza gushikaho n'ubu hari ahantu henshi ndiko ndategura kuja aho ntaragera hagiye habera imihango ya cami kandi wasanga igenda ifitanye ubusabane n'abadayimoni, aho wasanga abo kumena amaraso bidafise intumbero kwimika abami cyangwa kugira ngo tugasanga ibintu vyatera igihugu umuvumo amaraso agaseseka. Imana ikandika ko ngomba kugenda aho hantu hose ndahasengera kuvuga naho ntaragera ndiko ndakora ibishoboka byose kugira ngo ndahagere nkomeze igihugu tugisengere, dusengere ishengero, dusengere abakozi b'Imana, dusengere abana bacu, dukunde kugira neza ku bantu bari bo bose, dukunde gufasha umuntu ari we wese mu buryo bwo gusenga tudahurumbira ivy'isi uko ivy'isi bifise igihe gito cyane, bifise igihe gito bifise iherezo, ariko ivy'ijuru bizohoraho ibihe byose. Ni muri iyo mpamvu rero naje kubashingira intahe kuvuga amaze kubivamwo. Rero nahereye kubivuga mu gihugu ca Kenya ubwo Imana ari yantumye ahantu nagomba kuza gukora igikorwa kitanyoroheye, cyari igikorwa gikomeye, igikorwa nari natumwe Imana intumye ahantu intimo mu musigiti kandi nari pastor. Bya bintu bitanyoroheye cyane ariko by'ukuri narahagiye ndahamara amezi 3 ndahakora umurimo w'Imana. Imana irihisha icubahiro, maze kwisha icubahiro muri urwo rugo bari baratanze kimazi umuntu bamutanya ko kimazi bamushira mu nzora mugarana bamuha impemu mbi z'ubusambanyi kandi by'ukuri umuntu umuraba ari yiyubashe ariko atanga ikimazi kuri nyirabukwe kandi yitwa kwaza gusenga. Ndagira ngo ndababwize ukuri ntimukaze mubona ibintu by'abantu ngo mubyipfuze kuko abantu ushobora kubona umuntu agenda mu modoka nziza ariko afise agahinda, afise umubabaro mu mutima, afise ikintu kimwica. Nabaye rero mu musigiti kitari gitoya ndahawe amezi 3 abambona twakorana mu musigiti w'Abasomalia bari bazi ko ndishehe ariko je ndi pastor Imana yantumye nagiye gukora ico gikorwa Imana yari yantumye maze kugikora umushehe n'abako n'igihe cageze Imana irigaragaza icubahiro umuntu bari baratanze kukimazi mu nzu. Imana irabigaragaza ibishira ku mugaragaro. Imaze kubishira ku mugaragaro ndamubaza arambwira ati nukuri hariya mu nzu hari ubukwavu ariko igihe renda hamaze sine nabone ubwo bukwavu babuha ibyo kurya. Ndamubaza ati ndabona mu byo kurya ubukwavu ariko Imana irambika ikintu gikomeye, irambika ikimenyetso genda kwereke ko ibyo nagutumye ari ukuri. Genda ucumubarira akuri ingofero mu mutwe akoremwo araza gusanga intoke ziri kwinyu. Ndamubwira ntiyongera ucishemwo abibonye aca yitura hasi. Yituye hasi mpamagara umudamu wiwe nawe aje abana be 3 nabo baca batura hasi bararaba. Umudamu ndamubwira ati zana imfunguzo za kiriya cumba. Arambwira ngo yango nta kintu kirimwo ngo ihangane nta kintu kirimo ntizana. Azana imfunguzo arugurura, amaze kugurura ninjira muri ca cumba ndavuga nti mu izina rya Yesu Kristo impemu bizo ziri muri gicumba nizivemo. Inzu itangira guhinda umushitsi cafata wa mukecuru bari baratanze kukimazi amazi amezi 6 atarya gaburirwa na Satani n'abadayimoni bamuzanira ivyo kurya kandi amusambanya namukura muri ya
yanzu maze kumukura muri yanzu ndaba umukobwa ntigenda umwoze reba ivyo wakoreye nyoko ari bo bikorewe ubona vyogenda gute aramwoza aramwambika amaze kumwambika ndamusengera deliverance wa mama arabohoka amaze kubohoka asengera babana ba wa mudamu nabo barabohoka cyasengera umudamu hasigara umugabo ari hasi adashobora kuvyuka atavuga nta kintu na kimwe araho gusa ntegeka ko bazanye byose biri muri iyo nzu ndabiturira barabizana byose ndabiturira inzu hinda umushitsi cyane inzira shinda umushitsi muri ako gace ka Isiri nari ndimwo irahinda umushitsi gose abantu ko baba mu etage barururuka bumva ko ari nyamugigima ariko abadayimoni turiko turagwana nabo ushaho hatse n'umuriro ukaka ku mabati ariko inzu ntishe barageze kurondera ngo ibyo bawuzimya biranka ndababwira nto n'umuriro w'Imana ni mubureke ni Imana y'ubwayo irawuzimya kuko baraka nta mwotsi nta n'ikintu cashe bimaze kurangira niho mwijiro tujyamye ijwi ryambwira ngo ni ndababwira abantu twimuke kuko bari bamaze gutegura abantu kuza kudutera grenade aho hantu bamaze kubitegura Imana imaze kubimbwira nari mfise umugenzi w'umupolisi ndamutelefona ndamusaba ko boduha aho tuba barangije barahatwemerera cyo tugenda mu ikambi ya polisi ya Isiri habariho tuba tumaze kuhaba wa muntu yakijwe arambwira ati nukuri mfise bene wacu batarakizwa baboshe ndagira ngo banzanire turafise abana bari mu mugwi w'inkozi z'ikibi y'Abasomaliya Al-Shabaab ndagusabye udufashe baze baraza ubigishe ntangira kubigisha buke buke ndabigisha buke buke gushikaho baje bagera ku 80 bamaze gukira 80 ndabashikiriza wa mupolisi maze kujeza wa mupolisi nawe bashikiriza leta hanyuma barabigisha n'inkoho bakoresha canke ibigwanisho bari bafise barabiturira bamaze kubiturira niho rero haje kugera igihe aba bantu baba bakirisu beza n'ubu n'abakirisu bamaze baguma bazana abandi kuri Kristo noneho bamaze baguma bazana abandi kuri Kristo bafite ishengero ritari ritoya muri Isiri ubu ntibakire abayisilamu n'abakirisu ariko byavuye kure cyane byavuye kure gose naho intambara zikomeye ngenda ngwana nazo ibigaragazo bitandukanye gahora n'ibitero ngatega ubwoba nkagira ingorane ariko sinigeze numva nore kuri Imana yanje kuko ikintu cyose kizakuba Imana yaba yakimbariye ngaca ngenda nkagira gute Imana ikamfasha nkava haragezeho Imana irantuma muri Kenya muri Somalia mu 2010 mu kwezi kwa 11 naragiye marayo indwi zitatu ndazimara Mogadisho kuvuga nahagize ibihe byiza Imana yarambye ko ndahagera ikintu cyose nzopfuga izogikora nundi ko ndasenga Imana cyane kugira ngo Imana imfashe ngende muri kya gihugu kugira ngo abantu baho ndababohoze uburyo baboshwe ngende mvuge Yesu kandi Yesu yeshe icubahiro nkuko yabivuze ko azonkoresha kuri iyi si akankoresha abantu batandukanye mu kuvuga ibikorwa byiza yakoze no mu kubohora abantu Satani yaboshe birangije abantu nagiyeyo ndahaba abantu barakizwa abagwayi barakira ndabira ko hari intambara umuntu ashobora kugwana atari y'amasasu hari intambara zigwanwa n'amasengesho umuntu akagwana agatsinda gusumbya kugwana n'amasasu ari nazo cyafashije aba Al-Shabaab bari bamaze kwishikana muri leta ya Kenya barishikana babiciye mu kwigishwa ndababyanira abantu mugomba kubica cyane ngo mubafunge cyane mu magire nabi ahubwo ababishikanye baje kugira ngo bavuge neza ingene Imana yabagiriye neza baje kwereka abandi ko ivyo barimo atari vyiza mu bigishe ivyo bakoresha ngibi ntimwabafashe n'inyigisho zabafashe ndabasavye mu bahe formation barabatwe barabigisha bahejeje barabarekura ubu barahari n'abakozi b'Imana beza nabo barabwira abagenzi babo ivyo barimo ko atari vyiza kuvuga ubwo nibwo buryo Imana igende dukoreshamwo nagiye nsengera abantu batandukanye bagoye amakanseri abantu batavyara abantu babaye mwinda imyaka myinshi nk'abantu nk'umuntu asengeye afite inda yaramanye imyaka 8 yarakize n'abandi bantu benshi batandukanye bagiye bavyara abandi barabohoka abandi bamaze gukira amaso ni benshi cyane ikigali abantu barenga 90 bamaze gukira sida iwacu Kijumbura hari abantu benshi bamaze gukira amaso aho nsengera kuva ndahageze muri 2011 nahanyene mu gisagara ca Bujumbura barahari benshi Imana imaze gutabara harimwo n'abana babiri bari biraje bakize muri iki gisagara bakiziye kubwo kubasengera ivy'Imana yantumye nibwo buryo ndabikora naho bitanyorohera
nagira ndabagira inama bantu mu kurangiza ni kwinda basavye ngo muhagarare mushikamye kuko ijambo ry'Imana ribivuga mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe ibicindwi uhereye ku murongo wa 5 ku murongo w'indwi kugeza ku murongo wa 15 havuga neza mu gihe umuntu yagumye ku masezerano y'Imana ko Imana izomukunda ikamufasha ikamuba hafi ikamuhezagira ko nta ngumba y'umugabo canke y'umugore izogera ibaho mu bubaha Imana ko Imana izogwiza amatungo yacu ikagwiza urubyaro rwacu igahezagira imbuto zo mu nda zacu igahezagira ibyacu n'abacu igafasha umuntu wese yemeye kuyiba hafi umuntu wese yemeye kuyigumako igakiza umuntu wese cyane cyane abantu mukunze kugira ingorane z'ubugwayi butandukanye nk'amahypertension amadiabeti kanseri abantu mugire ingwara z'urusina abantu bagira ingwara z'ibitigu abantu bagira ingwara z'amafibrone mu nda bakagira ibivyimba abantu bagira ingorane zitandukanye abo bantu bose n'ukuri Imana irakiza Imana iratabara Imana irakora aho buri hose nyumva ijwi ry'Imana ku murongo wa 15 bavuga ngo nta ngwara nimwe muri za ngwara mbi mwari muzi muri Egiputa zizigera zibabako ngo izo ngwara zose ngo zishira hejuru y'abantu kandi abatwanka ubutwanka ni Satani niba agomba gutwara ivyo byose ayo makanseri izo za sida za diabete ivyo byose ni ibintu biterwa na Satani amahypertension ni ibintu biterwa na Satani si ibintu by'abakirisu ivyo ni Satani ateza umukirisu rero wahuye n'ico kibazo urahagarara ushikamye wa mudamu utavyara urahagarara ushikamye wa mugabo ubona ingorane mu rugo rwawe urahagarara ushikamye Satani ashaka gusambura urugo rwawe kugira ngo akwice wa mukobwa utararonka umugabo wagufiyansa bipfa n'ijuru hari Imana menya ko ari cyakoze na Satani senga Imana ikubohore kuko Imana ifite umugambi mwiza agenda ngize kubwira ingene Imana yankijije nari ngo ivyimba mu nda Imana irankiza njyanyo bitavumwa mu Faisal Kigali Imana irankiza bampaye imisa tugomba kuba napfuye nabuze amafaranga yo kuja hanze ngo bambage ariko ico gihe ntibarafise ubushobozi bwo kubikora ariko ico gihe Imana yaranyigaragarije Yesu araza ndamubona arambwira ngo naragutoranije kuba naragutoranije rero amenama amavuta mu mutwe nari njyamye mfise umuriro mwinshi numva amavuta arashungurutse hose harakanye amazi ndanywa numva mu nda byose biraheze dogiteri arampimye arambwira ngo ntibishoboka hano umwitora yari yavuye mu Bubirigi uwo dogiteri niwe yari karankurikirana cyane anjanye muri kugarafarara ibintu byose abararaba mu nda buri kintu na kimwe basanga nta n'inkovu arambwira ngo ntibishoboka ibi bintu ntibyumvikana umuntu yobaga umuntu gutya kandi mu minsi bari bampaye habaramo 15 minute gusa ngo mbeho ariko no munsi ndiho Imana irambwira ngo genda uhaguruke ubwira abantu urambye ko ibiganza bakoze abana banje ugenda utabare ubwira abantu kuri maze nzobana nawe nzogufasha kubohora ubwoko bwanje kuvuga rero ndahari ndi mukozi w'Imana bishobora kuba umwanya wose wo kwiyumvira uburyo twohura cyo byukuri abantu bazi ko namuna gikuzimu ngo agaruke ariko jewe narabibayemo ndabivamwo ndi umuntu sindi umuzimu ndavuga ndabazwa ikibazo umuntu akaba ndabazwa ikibazo nkaba no kwishura umuntu hanyuma umuntu ikibazo cyose cyakumbaza nkaba no kimubaza mu buryo bishobora kubonekamwo